Tumwa Kristo Yesu abahezagire. Hama dusanzwe dufite ministeri yacu ministry isanzwe ikora umurimo w'Imana. Basanze bakora ivuga butumwa biciye mu gukina amafilm, biciye no mu ijambo rya Kristo. Reka aya image muri ko murabona iyi ni ministeri yacu dufise twatanguje. Rero abantu mwifuza kudushigikira murashobora gusimbira kuri channel Kirabo Jenifer TV mugakora subscribe. Turabakunda cyane. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire. Iyi ni ministry yacu muri ko murabona nga kuri screen. Twatanguje igikorwa uyu murimo w'Imana. Iyi ministry twayitanguye itarike imwe y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2024. Murumva ko Kristo ariko aradukorera ibitangaza, aho turiko turabona ibintu bidasanzwe, aho turiko turabona iterambere ridasanzwe, aho turiko turabona abantu benshi bariko baratabagwa kubw'igishingana turiko turakora, kubw'ivuga butumwa turiko turakora. Benshi bariko baratwandikira batubwira ko bariko baratabagwa. Umwami Yesu Kristo abahezagire. Nshuti mukundwa uri kuradukurikira nuko kwihana, kuko umwanya n'umwanya Kristo arashobora gushika. None igihe Kristo yoshika yosanga witeguye gute? Bibiliya tubwira ngo gira vuba, gira vuba. Bibiliya katubwira ngo ati hendaza vuba zanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Nshuti mukundwa uri kuradukurikirana, mbese uriteguye nk'uko Kristo yoshika ubona mwojana? Rero cyo bagusaba nuko ukwihana, kandi Kristo ariteguye kugira imbabazi. Yesu Kristo aravuga ngo ati nuko mwame mumusura imvune zanyu, kuko umwanya n'umwanya Kristo arashobora gushika. Rero turabashimiye cyane, dushimira na timu yacu Kirabo Jenifer Films Company. Iyi ni ministry ikora bikora neza cyane. Murakoze. Kristo Yesu abahezagire. Amen.